ntangure shimira bateguye uru rubanza bobo bashoboye gukoranya indongozi zitandukanye kugira ngo tube turigishanya kandi biciye mu ijambo ry'Imana ndetse twongera dusangira kugira ngo bitwungire n'urukundo hagati yacu y'abantu basangiye urukundo niko ruduga mukora kw'inkoko. Iki civugo nari namye nguma numviriza ingene bacigisha kiri mu ijambo ry'Imana bama badusomeye iminsi yose kenshi gashoboka, ariko hariho tumwe kenshi badakorako. Numvirije umugani wa patiri abaririmbye bose bumvise kumenga uno munsi ni mobilisation ku gutanga ikori, umengo nisekeza yuko twigisha abantu gutanga ikori, ariko iyo riba ryarisekeza yuko abantu batanga ikori ntihari kuza abambona, kuko aba bose nabarya ikori kiretse abona abanyabagwiza atunga bakeye nabarya ikori abari ngaha. Tuvuze rero ari guhimiriza gutanga ikori twaja iyo abagwiza atunga bari, kuko nta utanga ikori ataco yinjije. Mugabo aha namwe mwita batanga kori, mugabo namahendwa abana. Burya umuntu akwanka akuroga mu mutwe akaguhenda, amahendwa abana. Jewe narasubiye inyuma ndaraba sanga turavye ubushimwe bwose bwatanzwe ku batanga kori, twasanze arabatsindiye amasoko menshi ya leta. Amahera yavuye mu kigega ca leta akayatanga ku ikori, agacaronka agashimwe ko ari we yakoze cyane ataratanga ikori. Yibagira ko ari umukomisiyonere leta yamutumye kugura ibintu kubagwiza atunga. Noneho se amahendwa abana. Abandi nabo ntimwumvise ko nari mvuze ngo mwe muri abarya kori, ahubwo namwebwe murabataga kori, kuko muhebwe baca bakura ko ngo ikori ngo nanje natanze ikori ava mu kigega asubira mu kigega. Ico kintu naracize ndaraba tumeze uko ubukoroze gutyo ntuzopfa uteye imbere. Narabibonye dushake dufate tuvuge tuti Uburundi bufise mu kigega imiliyaridi 100. Turakeneye impapuro, turakeneye irangi ryo gukoresha mu mafotokopieze, turakeneye bijya byose bikenewe. Tugaca duhamagara uwo twita umugwiza atunga wa mbere tutigenda bitugurire ibitugeneye gukoresha, tugakura muri za miliyaridi 100. Hanyuma duhejeje kumutuma tugaca tumuhemba, tukongera turabumva turamuhemvye turabiguze, tumuhaye amahera aciye akora ko ikora arazanye. Abakozi ba leta nabo nyene turabahemvye baciye bakora ko ikori barazanye, ni muri za miliyaridi 100. Ukwezi guheze hasigaye zingahe? No kuvuga ukwezi gukurikira bazohembwa mu yasigaye, bagasubira bagakwakundi nyene. Ntimwumva ko uzoshaka kuri 0. Gira ibiharuro, ege nugukora tukora ibiharuro neza. Rero tuze turiyumvira mu minsi heze twagize inama n'abaserukira amasendika y'abakozi, nabahaye agakogwa ndabwira genda mu nyigire igituma les services de l'État ne sont pas productifs. None ko ari mwebwe nyene bakozi mukora muri ayo service, ntigenda mu mwigire ico hanyuma muze muce mumpa icegeranyo ndabibone igituma les services de l'État ne sont pas productifs. Iyo ziba ziri productif tuba tubona tutumwa katuvuye aha dushitsa aha. Ntidushobora rero gushika muri yambona kazoza tutagize service de l'État zikaba productif, zikagwiza umwimbu, tukabona ko tuvuye ku ntambwe tuja ku yindi. None twoshikayo gute tuguma aho turi canke dusubiza intambwe inyuma? Ikivugo cuno munsi novuga nti niryo jambo ry'urufatiro nshaka ko tutegera kumwe
ngo niho rero mutanga ikori kuko abakuru baritora nibo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bashinzwe. Je numvise umenga hariho abasomye ngo niho rero mutanga ikori kuko abakuru baritoza. Hariho abumvise umenga bavuze ngo abakuru baritoza. Oya, abakuru baritora nibo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bashinzwe. Igikorwa bashinzwe abakuru so gutoza ikori, bihambira ku gikorwa bagiye bashinzwe. Kubera iki? Iryo kori ritozwa kugira ngo bashobore gukora cya gikorwa bajejwe. No kuvuga ikori ritabonetse ntibashobora gukora cya gikorwa bajejwe. Iraho ngaha tubitegera kumwe. Nuvuga nico gituma mutanga ikori kuko abakuru baritora nibo abakozi b'Imana bihambira ku gikorwa bashinzwe bajejwe. None bogikora gute? Je nabajije abidoga kubera ikori, ndabaza nti nta kibazo tugire itangazo yuko duhagaritse amakori mu Burundi. Turigize sawa, nta kibazo, nta mupolisi azobaho baje kukwiba, nta gutabara, nta musoda azobaho, utewe igihugu kindi kiguteye nta uzokigira igihugu, nta mucamanza azobaho, mutase nta uzobatatura, nta muganga azobaho, ugwaye nta uzokuvura. None yo kuvura adahembwa, yo kuvurira ata bitaro vyubatswe. Raba nta mwarimu azobaho, tiratanze amakori. Mugabo hariho abumva ko gutanga ikori ahubwo ari ibohera giyemo. Hariho ibintu ijambo ryitwa ngo climat des affaires bama bagitwaza kugira ntibigere batanga amakori. Ngo ugira bavuze climat des affaires bavuze kindi ngo exoneration. Jenda ziko ari hama societe kuva mu 2010 gushira kuri isa aguma saba yo exoneration. Nabajije nti mbega none muzotanga ikori ryari? Ntinyishura mwebwe nyene numve wewe wihe wewe nyene karandiri uti nzotanga ikori iki gihe ryari ko bariho. Abavenga aha ndabashimiye ko mwavuyeho mungurishije byose n'umukuru w'igihugu, byose n'umukuru w'igihugu. Reka rero tugiye kuri iki civugo banze ngire commentaire gato ku byo bavuze bari bari ngaha. Kuganza nta muntu numwe ataganza, nta muntu umuntu yitwa umuntu wese araganza. Nitwa baturi mu ijambo ry'Imana, mugabo nitwa tugiye hanze y'ijambo ry'Imana umuntu akiyita igikoko ntaganza. Umuntu wese araganza. Igihe Imana yaremye umuntu, Imana yavuze iti nimurondoke kandi mugwire mwuzure isi muteko muyiganze. Nimugabe ifi zo mu kiyaga, inyoni zo mu kirere n'ibikoko byose binyagara ku isi. Tubisaba mu gitabo cy'Itanguriro ikigabane ca mbere ku murongo wa 28. Aho nyene turumvise ko nta muntu yaremwe n'Imana ataganza. Kuko abantu benshi bazi yuko kuganza ari ukuja hejuru y'abantu. Nta na hamwe nazungurutse Bibiliya yose nigeze mbona Imana ivuze ngo genda uganza abantu. Nta na hamwe. Abantu urabarongora kuko abantu si ntama. Abantu ni incabwenge nkuko nawe uri incabwenge. Kandi umuntu wese yarose ingabirano nkuko n'uwundi yayirose. Wowe rero bagushize kurongora abandi ntubaganza. Kuganza ngo muteko muyiganze.
je nico tuba nama mvuga nti je mbonye ahantu hari akajagari atarutonde ruhari hari umuntu uwo muntu ntazi ko ico yaremewe kuko kuganza nuko ibintu byose biba ku rutonde. Mbere narabandanije ndaraba igihe bubaka cakizu citwa Ikibaberi, abantu baragiye bagwira bacavuga ngo twigumira ahantu dusanzare tuce twiyubakira umunara, barase kuzura isi ngo ntidusubire gusanzara, baca babaka uwo munara ngo bayerurangiranwa. Imana iraraba iti nabahaye ubutumwa bwo kugabisi, none murase kugenda mu mpande zose z'isi kugira ngo muhagabe. Ahari umuntu hose amenye ko ari we agaba aganza aho hantu, ibintu ukabishyira ku rutonde byose bikamera neza. Imana yo ntihaciye ivuga iti ko ari ibyo rero ganda bayoberanye indimi bibananire kubana gutyo bazoheza basanzare buzure isi. Ico ni cyambere kumva yuko umuntu wese aganza. Uganza rero novuga ibintu urabitondesha kuko biri munsi yiwawe. Mugabo duce tumenya isi ni y'Imana kumwe n'ibiri kuri yo byose. Ikigira umuntu kugira ngo imuha mission, wewe rero ubimenye uraganza uri intumwa y'Imana. Hariho ico bavuze ngaho bariko baravuga kuba intumwa y'Imana. Umuntu wese n'umukozi w'Imana kuko Imana yaguhaye mission yo kuganza, ahubwo biva ku ngene we wavyifashemwe. Abantu babonye inyifato y'umuntu bacava ngo sivye Imana. Imana yoyo irize yemera ukaba ari wewe uganza, mwese wategeza gukora ukurikije amategeko y'Imana kuko Imana irafise amabwirizwa, iratanga ama instruction, iravuga. Rero yo wasi uvyifashemwe uko so kuvuga kutaba ubugambarari Imana, mugabo wari umukozi w'Imana yagambarari Imana. Mugabo gumye uri umukozi w'Imana yagambarari Imana. Dusomye mu ijambo ry'Imana hariho rero n'indongozi tubona Imana yashizeho. Akarorero n'umwami Sawuli. Umwami Sawuli igihe bene Israeli basavye bati duha umwami natwe dutwagwa nk'ibindi bihugu, yarabwiye umuhanuzi Samuel ati genda usige amavuta Sawuli. Sawuli araza, mugabo niwe mwami Imana yavuze ngo ndicujije kubona narimitse Sawuli ngo abe umwami. Kubera iki? Yarenze, yase kumviriza ijwi ry'Imana, yase gukurikiza ingingo z'Imana. So kuvuga rero ko atari umukozi w'Imana, n'umukozi w'Imana w'umuhemu. Turabe abantu bariko bararongora abandi sintama. Iyo ugiye imbere y'abandi bugiye kubagirira neza, utabikoze uri umuhemu. Mu minsi heze mu gihe cy'ikarema narigishije indongozi mu miryango y'abasoda n'abapolisi. Hanyuma ndabaza ikibazo, nibaza ko bagiye nabo baracinovora. Genda murabe mu biro mwese mukoreramo, mwese n'abagwizatunga, hari ifoto yande. Genda mu biro byose hari ifoto y'umukuru w'igihugu. Iyo haje umuntu mubiri wawe agasanga ntiriyo, nta kintu agenda avuze ngo mbewe kutagira porotire y'umukuru w'igihugu. Kubera iki? Ijya foto ni kimenyetso cyuko uri intumwa yujya. Uwuhinje aravuga ati nkakugaya wewe nzoba ngayi wagutumye. None ko umukuru w'igihugu aba yagutumye ugacushira ijya foto mu biro, n'umugwiza atunga mubiri we iriyo. Ubutayishize bacavuga bati ntumwemera. Mbwira rero ingene wewe uri umutumwa w'Imana urindiriye ifoto, urindiriye ifoto y'Imana ngo imanike. Imana mugendana mu mutima. Uri kuriyumvira
muri kumwe ivyo wiyumvira byose biri kuravyumva, ivyo uvuga ubivuga yumva, ivyo ukora ubikora ibona, muri kumwe naho uva mu biro. Umukuru w'igihugu we usize ya foto hajya uravuga ngo ntambona, muga Imana irakubona. Kubera ko utayitinya? Kubera iki indongozi zidatinya Imana? Ahubwo ho tubivuga batanguye no kuyitinya, kuko baraja no mu misi bakumva ijambo ry'Imana. Nta bihe ubaye umukuru ahubwo yabasezereye isengero, yaca avuga ati kwa heri nimugende mwebwe. Nta bavuga ngo mbega iyo Mana ngo ko muja kuyigora. Iki rero nukubanza kugitegera neza, ukumva yuko uri ndongozi, uri umukozi w'Imana. Ntihagire uvuga ngo wabaye ngo umukuru w'igihugu ize kudeta. Imana musomye neza ijambo ry'Imana iravuga iti ko mwebwe mwahangamwe mu ngararije nzobazanira inkoni izova. Imana yashobora gupanga iti nzozana umudiktateri abaza bakubite mwumve, canke nzozana igihugu kibatere kihafate. Ahandi Imana yavyase, wewe ukora ibiki Imana yase? Nta na kimwe ushobora gukora Imana yacase. Mugura ashobora kuba umuntu mubi, wewe waremwe neza uri kiremwa c'Imana uzokora ivy'Imana. Mugura abumusuma, urabumusuma uba wamenje, mugase kuvuga yuko utakiri mu butumwa bw'Imana. Ukuganza rero kuva ku Mana, mugabo biva ku ngene wewe wavyifashemwo. Uwibaza ko atari umukozi w'Imana, ncambaze ikibazo kimwe. Imana, hari umuntu muri mwebwe arahura n'Imana? Ako kabazo naba nakabajeje mwaramaze kumenya inyishu. Inyishu iri ngwico cyose wakoreye umwe muri abo nije wagikoreye, kuko bariko baravuga ngo we twahuye ryari, we twahuye ryari, we Yezu we twarahuye. Nijyari wari ushonje sinakugaburira, nijyari utari wambaye sinakwambika, nijyari wari mwibohero sinakuraba. Ati ico cyose wagiriye umwe muri abo nije wakigiriye. Nukuvuga rero wigirishije ngo ntiwahuye n'Imana, kumbe wahuye n'Imana kuko wategeza gukora igikorwa ciza kurujya muntu muhuye. President Ndayizeye yabivuze ati cyambere no rukundo. Niho buri gukorera Imana, udakoze mu rukundo ntukoreye Imana. Reka ndabaza ikindi kigira kabiri. Hari umuntu arahura na leta? Hari umuntu arahura na leta? Muga n'ubu nyene n'abavega ndazi ko bavuze ngo leta nikora ibi. Hari umuntu arahura na leta? Twebwe twese turi intumwa za leta. Abarundi bose nibo leta. Wewe rero wabaye intumwa ya leta, utegerezwa gukorera abarundi ivyo leta ari kubakorera y'ibihari. Uri intumwa ya leta nawe, kuko uhuye n'umwene gihugu umenye ko uhuye na ya leta. Ivyo turabizi ubwo. Ico mu mutwe twoba tukizi. Twebwe abanyepolitike twiruka turondera amajwi gusa, nta numwe yigira yiyumvira ko ariko ariyandikisha kuba intumwa y'Imana, intumwa ya leta. Kuko uwuzi vyinshi ni wabazwa vyinshi, kandi wakubitwa n'inkoni nyinshi. Nico gituma utegereza kumenya icuri. Muga twiko turagwanira ibiti, wumva igiti gusa, wumva igiti, ntiwumva ico uzokoza ayo mabanga uri kuragwanira. Hari n'uyagwanira atacashoboye, turamaze kubibona. Aho umuntu agwanira amabanga, n'abatarayashikira, icambere n'intama. Uvuga ngo tuyo muntu bizogenda neza, yiyita incabwe yashoboye vyose, ariko aranegura. Umwumva ku radio n'uwa mbere aciye ubwenge, muga mubwire tubo harageze rero inyishu kuri bimwe banegura. Yo
mu bintu bituma tudatera imbere abantu benshi bajejwe kunegura ntibajejwe gutora umuti. Muze murabe ingorane dufise, abantu bose mwamuhura bicaye hamwe mwirigara bari hamwe muri restaurant, none nk'ubu niho bibigantuze rabi bibuze rabi bibuze mugabo nta numwe avuga ngo iyo abajewe nagira uko kugira ubanze ubone ko bishoboye kubikora. Hariho abagwiza tunga bigeze kuza kundaba natomboye bari babiri, baca bambwira ngo rega ngo natwe duha amadevize tuje kwirangurira kugura ibintu. Candabaza ikibazo ntindatomboye kandi bose ntawe bimazemwo munsi y'imyaka 40 by'ubudandaza. Ntimbwira wewe nyene amadevize avahe, mbona bakanura amaso ntega ndababajije buteza kumbwira amadevize avahe. Ati ava muri exportation. Ava muri exportation, export abande. Nca ndamubaza export abande mwishura tabagwiza tunga. None wewe kumaze imyaka gutyo wombwira ko umaze kwinjiza mu Burundi ni dolare 10,000. Wewe nyene wewe aho bereye ko ubikoze mu mwanya muremure, mbona aravye hasi. None ko ari mwebwe mwari mujejwe kuyazana, jewe ndayakura he? Mbwira ko ari mwe mwari mujejwe kuyazana. Bona barubitse imitwe. Nireka ndabereki ingorane dufise. Ubu nituze turiga igituma. Tuze turiga ibituma. Twebwe akaroge aho kavuye ku buryo tutanabona. Nuko twabeshejweho n'imfashanyo ntitwabeshejweho no kurondera. Wewe waricara ngaha ukabona uhembwa umushahara, kumbe hari umuntu yaguhaye imfashanyo yitwa appui budgetaire. Uhejeje guhembwa bakura ko yayipere ngo nikori amahera avuye mu kigega ryakoririraje ajyabura kugira ngo muze musubire guhembwa hagacaza ifashanyo. None ifashanyo yaza mu marundi. Nico gituma bagwiza tunga batazi iya madevize ava, kuko bo baguma babona imfashanyo yaza mu madevize bagaca bayabaha. Uno munsi rero yapwe budgetaire nta ikihari. None ko nabajya bayaza najya nabavuye mu makori wabo, weho uri gukora iki ngo ushoreyo kugira ngo uzane ya madevize? Bacavuga ngo ni neva ari mu makosa, byose bavuze ngo ni leta. Ko mbona honorable Suguru hari yandazi ko ari mugwiza tunga, aho unaniwe exporta kubera neva tacho yakoze. Mugabo ure exporta umengo dusabuna urashora dukeyi n'utuvuta dukeyi. Uretse gushora vyinshi kubera neva tacho yakoze, kubera leta tacho yakoze. Wa mugabo yitwa leta nababwira bose baguma bagiriza, bazi yuko yitwa umuntu yitwa neva niwe leta. Naganda babwire yuko iyo mvugo yaratumye ibihugu vyinshi bitembagara, mukazokumva umurongozi w'igihugu avuga ngo leta c'est moi. No dictateur ajejwe kwica abantu, jogora duhure aca gukubita. Ahantu hose muzokumva avuga ngo leta c'est moi ni bihugu vyapfuye. Leta c'est le peuple. None umaze kuvuga ngo leta ntaco yakoze, menya ko ubuvuze uti le peuple n'a rien fait. Le peuple ntaco yakoze. None weho kuri parmi le peuple weho wakoze iki? Nawe cujako. Erega mumenye leta ni nk'umuryango. N'umuryango. Umuryango urafise umushefu. Ni wiyumvire mu muryango hoho weho utwara abana utwara hajya mu rugo na abana batarishobora, kuko umwana yishoboye ucumusohora. Urigira wumva umuhungu yasohotse basogwiwe yidoga gose ntihamuguriye inyama ngo ntihamuguriye ikirato. Weho mu muryango ufise abana ujeje kurera,
mu gihugu naho igihugu gifise abishoboye bonyene ahubwo aribo babungabunga igihugu sico kibabungabunga kuko barishoboye n'imiryango irimwo abantu bakuze bakomeye cawiyumvira rero na serugo mu muryango atwara abana bataramugumukana kuko bakimukeneye bamusaba mbwira uri kurongora abandi batagusaba biha bigenda gute igihe batari kumwe n'Imana. Ibyo nivyo tuba dukwiye kuza turatahura kugira tumenye ingene tuba mu gihugu, kugira ngo igihugu rero gitere imbere. Umwe wese niyishiremo kwa ganza, wewe uraganza nanje ndaganza, hanyuma umwe wese ariko arakora hateza kuba urutonde. Kugira habe urutonde rero twese, kuko no mu ijambo ry'Imana handitse ngo umwe wese yarose ingabirano yiwe. Hari warose ingabirano yiki, ingabirano yibi, ingabirano yibi. Mugabo bose bahurije hamwe bica bigenda neza. Ikaje ukano kitwa ikori gusa. Hajya mwibaza ko amashengero aratoza ikori. None ajya amashikanwa mwamuzi ko ari ikiga? Ajya amashikanwa dutanga no kugira ngo ateze imbere ishengero, sivyo? None ucibifata ugaca kuyarya iwawe bagasanga niya kubesheje ni wewe n'abapapa bafise abana nabo bafise imiryango nawe uri umupapa, wewe ugaca ugenda byose bo bakuzanira urya gusa atanakimuha amaboko wicariye aho, ishengero ryawe rizotera imbere. Hari habazi yuko rero umenga baja kuraba ngo leta ko leta gitwa ikori iwawe rikitwa ishikanwa rikitwa icicumi uciva ko ajya amahera yo kurya. No, tuje ko rero dusome kakandi niho rero mutanga ishikanwa, kuko abakuru baritora nibo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bajejwe. Ni umugiri katolika bivuga neza ngo mukama ni yakirishika batumuhereje muri wawe ryo kunindahaza no gushimaga izina ryiwe ryongere tugirire ikimazi twebwe na eklezia yose nyeranda. Tuvuze ngo ni rya patiri. Patira duhereje gutanga ishikaro agacagenda mu kabare agataha yaborewe, tuvuga tuti ya mahera yacu niyo patira ariko anywamwo raba paruwasi ngene Kenye kandi twirwa turatanga amahera kuva ubu ntiruzosaba gutanga ishikaro. Acabareka gutanga ishikaro igihe bazovuga ngo nishikaro bashiriye patiri, patira agacagenda kuri koresha uko ashaka kwa heri. Igihe pasitori wewe tujanye ishikanwa tugasanga niryo kubeshaho wewe gusa ishengero rikaguma ridatera imbere. Rega ya pasitori bazi yuko no gutanga ishikanwa bitari mwoga, bobo batarimwo arabajejwe kuri rya gusa. Yego cyangwa uze murabe iyo bavuze ngo tugira twubake gwiki ngo nimuterere mwese ngo dusavye ko abakristo bose baterera, umega pasitori ajeje gutoza iyo ntererano ntajeje guterera nawe. Hagiye buri murongozi mubi. President Domicier yavuze iby'amakori ku bakuru. Jewe narigeze kwidodoma mwarigeze kuvyumva kubera batantoje ikori kabisa. Kandi nasanze kudatoza ikori n'amakosa na urahomba. Jewe mu burimyi narashora ibiraya hashora kubera atanumwa ntoza, abakozi nabo baca badokora kuko barazi yuko wimbuye ibiraya nibagutoza ikori kugira ngo uteze imbere igihugu, kuko rijyavu sigwawe. Erega rijyavu turima ni iry'Uburundi, rijya n'itongo ry'Uburundi. Mwibwirizwa shingiro ndakabasomeye abantu bavyumvise nabi. Ndabwiye nti agataka ku Burundi ntikagurishwa, ntikamanyugwa, ntigatangwa, n'akabarundi. Twumve yuko gutanga ikori niteka. No mwishengero rero iyo uri gutanga ishikanwa murazobaza abana baheri baza bararya bashikanwa y'Imana ingere vyagenze.
barahanwe. Twebwe rero twumve ko umwe wese ategerezwa gukora igikorwa, akoze igikorwa kimbura akumva ko ategerezwa gutanga ikori. Mu Kirundi bavyita kubugura, kwa ba president Ndayize nabo bavyita gusora, kubera mwebwe muri hagufi y'u Rwanda ng'umusoro, twebwe no kubugura iwacu twebwe no kubugura. Ariko ntushobora kubugura utimbuye, nico gituma uri ndongozi uhatira abantu kuja ku kivi kugira bimbure bashobore gushora batange amakori. Nico duhamagariwe gukora.